Ingomag. Dr. mwashobora kutwidondora? Nditwa Dr Constantin Nyamuzangura, ndi umuganga asanzwe avura indwara z'umutima n'iz'imitsi, maladie cardiovasculaire. Nkaba nubatse, nkaba mfise abana batatu, nkaba nsanzwe mvura izi ndwara z'umutima mu ivuriro Mutima Clinique. Nkaba nsanzwe ndongoye ishirahamwe ry'abaganga bavura indwara z'umutima, Société Burundaise de Cardiologie mu Burundi. Riko tuvuga ibijanye n'izo ndwara z'umutima nyene, mbega indwara y'ivumbuka y'umurindi w'amaraso imeze gute, ifata gute? Ego cane, indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso niyo ndwara ya mbere mu bisanzwe abantu bagendana umwanya muremure, ivyo bita maladie chronique. Iyo ndwara rero mu gifaransa bayivuga neza ko bayita hypertension artérielle, bikaba bisigura yuko umurindi w'amaraso uba ari muniniya cane mu mitsi, mu dutsi dutwara amaraso bita artère. Ivyo rero bavuga ko ari umurindi muniniya iyo uyo murindi urenga ibice 14/9 vya santimetero ya mercure. Kuvuga ko biba bisigura ko amaraso aca mu mitsi, artère, n'umurindi munini cane. Iyo ndwara iterwa n'iki? Iyo ndwara y'umurindi w'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso iterwa n'ibituma vyinshi cane. Hari ivyo novuga ko dushobora guhindura, ibituma bashobora guhindura n'ivyo tudashobora guhindura. Ariko mu vyo dushobora guhindura harimwo nko kunywa itabi, harimwo nk'indwara y'isukari, harimwo kugira ibiro vy'umurengera, harimwo kutagira imyimenyerezo, ivyo bita sédentarité mu gifaransa, kuguma wicaye, harimwo kugira umwitwarariko, stress. Harimwo rero n'ibindi bituma tudashobora guhindura, nka kurya bituma biva ku myaka, uko umuntu akura niko n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso riba rininiya. Hariho ibituma biva ku gitsina, abagore bakiri bato bataraca imvyaro ntibagwara cane nk'abagabo. Hariho rero n'ubwoko, umuryango, heredité, kuko hari imiryango usanga igira hypertension canke indwara y'isukari kurusha iyindi. Umuntu yokora iki kugira ngo ayirinde? Umuntu kugira yirinde iyo ndwara y'umutima yitwa ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, hypertension, aho dushobora kuyirindira n'ivyo bituma novuga dushobora guhindura twebwe, kuko nk'ivy'imyaka canke ivyo bindi ntidushobora kubihindura. Rero iyo tugerageje kubaho neza, ni ukuvuga tukanywa amazi menshi, tukagabanya umunyu, tukagira imyimenyerezo, tukareka kuduza ibiro canke tukabigabanya iyo dufise vyinshi, tugaheba kunywa itabi, tukagabanya cane inzoga tunywa. Kenshi rero iyo umuntu ahinduye ingene abayeho, arashobora gutuma amaze kurwara iyo ndwara itakura canke ngo imutere ingorane, iyo atarayigwara naho bikamutuma atanayigwara. Mbega twavuga ko hari imigwi y'abantu babangamirwa cane n'iyo ndwara? Yego cane, nk'uko mwavyumvise, iyo ndwara iva ku bituma vyinshi. Iyo rero umuntu afise novuga ayo mafacteur de risque canke ivyo bituma vyinshi, arashobora kuba yokarirwa kurusha abandi. Ni ukuvuga yuko iyo umuntu afise ibiro vy'umurengera, iyo umuntu anywa itabi, iyo umuntu atagira imyimenyerezo, iyo umuntu arya nabi, ni ukuvuga akarya isukari nyinshi, akarya amavuta menshi, ibinure vyinshi, akaba ari n'umuntu yoba afise n'umwitwarariko, ico gihe uyo muntu arashobora gukarirwa cane no kugira iyo ndwara. Mu rundi ruhande naho, iyo umuntu yitwararika kugira imyimenyerezo, akanywa amazi menshi, akagabanya umunyu, akagabanya ibiro, akafungura neza, ni ukuvuga mu mfungurwa ziwe hakaba harimwo amazi menshi, ivyamwa, imboga, uyo muntu rero kenshi arashobora kutanayigwara. Ni ukuvuga ko hariho abantu bakarirwa n'abandi badakarirwa bivanye n'ingene umuntu yigenza. Mbega nk'abantu bakiri bato bafise imyaka iri munsi ya 25, birashoboka yuko bagwara iyo ndwara?
Ego cane iyo ngwara irashobora kuboneka no ku bana b'imyaka 10 canke ikiri mikeyi, ariko ni ibintu bishika gake, ni ibintu bishika gake rero ni ibintu biba ku vyo twita hypertension secondaire kuko mu mice ibiri igize mu bwoko bubiri bwa hypertension hariho ubwoko bita hypertension arterielle essentielle, no kuvuga imwe tutabona igituma, ariko n'iyindi rero bita hypertension arterielle secondaire. Muri izo rero hypertension arterielle secondaire turashobora gusangamwo abantu bakiri bato, ni ukuvuga yuko ingwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso iba yavuye ku gituma kimwe, nk'uko nk'umuntu yavukanye ikibazo c'amafyigo, nk'umuntu afise ingwara y'amafyigo arashobora kugira hypertension ivuye kuri iyo ngwara. Iyo rero iyo ngwara uyivuye niyo hypertension afise ibiheze. Nk'umuntu afise ikibazo ca thyroïde ni karya gatera umwingo iyo kavyimvye, iyo urwaye thyroïde urashobora iyo thyroïde iyo uyigwaye irashobora gutuma urwara hypertension. Iyo rero iyo hypertension ufise canke iyo vumbuka ry'umurindi w'amaraso ryavuye kuri iyo ngwara ya thyroïde ukayivura, ni hypertension ica ihera. Rero abantu bakiri bato barashobora kuyigwara iyo bafise igituma kibitera, hanyuma ukivuye niyo ngwara igahera. Mbega iyo mutabona ico iyo ngwara yavuyeko muca mubigenza gute mu kuyivura? Mu kuyivura turakoresha ubwo buryo bw'imiti, ariko turakoresha n'uburyo bwo guhindura ingene umuntu abayeho. Nk'uko mwavyumvise rero ibice 90% vy'abantu bafise hypertension nta kintu uba ubona vyavuyeko, ariko haba hari ibintu vyinshi bishobora gutuma bigira. Nibirya twavuze vy'uko uyu muntu aba akuze, aba yaratoye ibiro, atagira imyimenyerezo, yitwararitse, afise anywa itabi canke akagira n'ibindi bintu. Hari ibintu vyinshi umuntu aca aja mu vyo guhindura. Iyo rero umuntu dusanze afise iryo vumbuka ry'umurindi w'amaraso turamusaba guhindura ingene abayeho. Turamuhanura kunywa amazi menshi, turamuhanura guheba umunyu canke kuwugabanya cane, turamuhanura kugabanya ibiro iyo afise ibiro vyinshi, turamuhanura kugira sport, imyimenyerezo imisi yose bishobotse. Ivyo rero birashobora gutuma umuntu akira hypertension canke ayigabanya cane, ariko ivyo hari igihe bitaba bikwiriye vyonyene kugira ngo vya biharuro bimanuke, ugasanga rero turamuhaye imiti. Hariho rero ubwoko bwinshi bw'imiti bushobora gufasha yuko iryo ivumbuka ry'umurindi w'amaraso rimanuka. Ingomag.